ihinyanyurwa ry'itegeko ryari risanzwe rihari ryari ryaratowe mu mwaka w'ibihumbi 2020 tukaba twarihinyanyuye kumvo igihugu kiba kirimo muri uno mwanya n'ibihe tuba tugezemo. Muti rero rino tegeko ryahinyanyuwe gute? Ryari itegeko ryaha ikidari c'iteka nyakwigenderanye n'icubahiro Pierre NKURUNZIZA, cari muha nk'imboneza nkuru mu kuzirikana, mu gukunda no mu gukundisha igihugu ciwe. Ico gitari rero yari yakironse nk'uko mubizi ingene ibidari bishingwa mu gihugu. Ni ikidari cabanje gushingwa bikurikije amategeko, hama vyiyumviriwe n'abene gihugu, baravuga bati ukungene yitangira igihugu ciwe, ukungene akunda igihugu ciwe, ukungene aharanira ukwishira n'ukwizana kw'igihugu cacu c'u Burundi, uyu muvyeyi nyenicubahiro arakwiye ko aronswa ikidari nk'imboneza nkuru mu kuzirikana, mu gukunda no mu gukundisha igihugu. Ariho rero ico gidari yakironswa biciye mw'itegeko. Uyu n'umushikiranganje w'ubutungane akaba yari mu nama y'amakoraniro mu Kigobe, aho yari yabazaniye itegeko rihinyanyurwa ryari ryaratowe n'itegeko ryerekeye uburusho bwahabwa mukuru w'igihugu nyakwigendera Petero NKURUNZIZA. Muri ubwo burusho hakaba harimwo ko aba imboneza yamaho. Aha rero ngo hari ibihinyanyurwa bimwe bimwe kuko umuhisi nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA atakiriho. Abashinga amateka rero nabo bahavuye bungana abandi barabaza. Aha mbere hakaba hari bamwe bifuje ko hoba n'ibigo vyitirirwa umuhisi Perezida Petero NKURUNZIZA, hari n'abifuje ko hoba amabarabara amwitirirwa, ariko rero hakaba habaye n'abandi bagize amakenga. Reka rero tubareke mwumvirize bamwe mu bashinga amateka bagize ico bashikiriza kubijanye n'uko mukuru w'igihugu nyakwigendera Petero NKURUNZIZA yoba imboneza yamaho. Ni icitegererezo, yari umuntu w'icitegererezo w'ikirenga kuva Uburundi bubayeho cyane cyane buvuye mu minwe y'abanyamahanga abakoroni. Turaraba ukuntu yitwaye, ibikorwa yerekanye, ukuntu yabayeho, guhera mu nzu yiwe, guhera ukuntu yabayeho yatwanije igihugu, ukuntu yanywanishije abarundi, atari bya bindi byo kuvuga ku munwa, mbwa bya bindi byo gushira mu ngiro bikaboneka, n'ukuntu yitwara n'uko avuga. Kandi agashaka natwe rero kubitwigisha kuko nkuko yakunda kubivuga twari twaratamizwe uburozi bw'amacakubiri, tutegerezwa kuburuka bukatuvamo, kandi ahari ubumwe n'iterambere ryakurikira cyo gukunda igihugu vy'ukuri. Novuga nti nimurabe imyaka iheze, abarundi benshi ndetse bamwe no muri twebwe ni bangahe batahiwa bakaronka barara, baje iwabo hageze saa 10 bahinda biruka bahunga iwabo. Ariko no munsi abenshi arafise ahashikira iwabo. Ibyo ntibyizanye, tubikeshe nyakwigendera. Nagomba kugaruka kuri kubigize rino tegeko cyane kuri article ya 3, aho hanini bagaruka ku ma argument makuru yatumye bashiraho rino tegeko, ari naryo bazanye no munsi kugira ngo rihinyanyugwe. Amargima makuru ngaha havugwamwo, bavuga yuko il a fait des dévouements exceptionnels à la défense de la souveraineté nationale. Jewe nariko niyumvira kuva Burundi bwikukira, umenga nta mukuru w'igihugu n'umwe yigeze yemera abanyamahanga kukivogera. Ico nkaca mumenga ico nta particularité rimwe ndavye ibi vyanditsemo ngaha.
hama nkaraba iki naco kivuga lever de la conscience en se basant sur la primauté conscience burundais en se basant sur la primauté de Dieu. Jakonimvira bapastori n'abasenyeri bakoze Imana benshi bama babikora kaburumenga nico ntigikwiye kuko hari babikoze cyane. Hama kijana valeur ancestrale du peuple burundais, l'amour de la patrie. Nibuka nteranije professeur tuzi nk'abantu abona bandi bahinga n'abakoze Imana banditse cyane ngo barigisha kubijanye no gukunda igihugu. Hamare hacamo numenga izi argument ntizikwiye kumbure nyene cyubahiro mukuru w'igihugu Imana yahamagaye yakoze byinshi, itegeko ryari kongeramo n'ibindi bishaka kwerekana neza kumbure jo hano haravuga abamuzi bagendanye muga jo bazoshengera abazorisoma mu nyuma azobone bati byukuri turabonamo ibintu bikwiye bituma bisigura l'existence y'itegeko. Nyene icubahiro Pierre NKURUNZIZA ibintu yakoreye igihugu murabibona ni byinshi cyane. Nta muntu n'umwe nta mu president yaciye yigeze abikora. Kwari kujyanisha, kwari kwicisha abarundi. Mugabo we yaraje turanywana, hanyuma rero kugira bamwite iryo zina baraba ibyo yakoze. Akiriho yarapfuye baraba ibikorwa yakoze. Umuntu bamwitirira ibikorwa ntibamwitira kubera bamubona ngaho, baraba ibyo yakoze. Rero hariho n'abavuze ibintu by'Imana kugira ataraza twariyegereza Imana nk'ubu. Oya, hari ibyahindutse, ibyo byose biraboneka. Rero nibaza ko iryo zina tutori mukurako yobandanya yitwa Guide Supreme. Hanyuma na Kadafi yarapfuye mugabo ntibimuvako, aguma ari Guide Supreme. Rero umuntu bamwitirira izina kubera ibikorwa yakoze, ariho canke atakiriho. Murakoze nyine iteka kumija. Nyakwigendera yari umuntu wakarure muri kino gihugu turavye nka twege dufise imyaka nkiyi ko atabundi muntu twari bwabone muri kino gihugu ameze nkawe. Arena agomba mvuge nti nk'ubwa mbere bagashiraho mwiteye kuko hoja nk'ishuri ry'akarangamutima rimwitirirwa ku buryo abantu baza bariga biga ivyumviro vyiyo biga uko ngene yari ameze n'ingene yigisha abantu. Kigira kabiri akaja no ku noti akura no mafaranga dukoresha ari nk'inoti ibihumbi 10 akajako canke ibihumbi 5 kuko kuvyukora ibintu yakoreye kino gihugu nta wundi muntu turabona nka twebwe turese abazoza, nta wundi muntu twari bwabone bagirira kudeta ari hanze akahaza. Ni vyinshi rero twomuvuga ko twifuza ko no ku mahera Burundi turiko turakoresha bomushirako mu mategeko azoza. Murakoze nyiteka kuko iri bwirizwa rizohava rigorana gushirwa mu ngiro. Nondera abajyageje gushirwa mu ngiro ariko dushe duhindura kuko byagoranye ingene cyogwa mu shirwa mu ngiro. Kandi namwe banyakubahwa murongo y'inamashinga amateka mwavuze muti abantu barategura ati icyo Imana nayo igategura ati kumbure yabibonye ko bitari gukunda. Jewe n'ubu ndavuga nti burya uyu mushinga amateka yaje kuvuga ivocable Guide Supreme n'ubu umuntu kuyiraba ingene byo bimeze kuko Guide Supreme turavye imboneza yamaho ikintu cyamaho cyongere ni Imana. Nico n'ubu kiraba hama turabe n'ingene bizoshirwa mu ngiro. None iyi saha bizoja mu ngiro gute? Ubu bakuye yuko ari wazovuga ijambo kuri uwo munsi mukuru birumvikana, mugabo ingene bazokwama bakonsidera yuko ari Guide Supreme n'ubu ntacyo numva. Murakoze. Iyi titre de Guide Supreme mu gihe umuntu atakiriho numva umenga biragoye uravira definition du mot guide, kuko mu gifaransa bavuga yuko c'est une personne qui accompagne pour montrer le chemin, servir de guide à quelqu'un.
canye naho celui ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie, les affaires, etc. Uyu munsi ko uwari Perezida Nkurunziza atakiriho yoguma ari guide gute? Ikigira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafise agahazi. Uravye ukuntu ryaje en catimini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko. La constitution qui a été abolie le 18 z'ukwezi kwa gatanu muri 2018 plutôt yarapreza yuko les anciens chefs d'État baca baba sénateurs à vie. Iyo disposition rero imaze kudisparaître muri constitution actuelle, hanyuma Pierre NKURUNZIZA akavuga ati jewe ubu sinitoza, ni nkaho haci haba ikibazo none aca biki. Niho ashobora kuba haraje rero iki kintu cy'uko aba guide supreme du patriotisme. Aro nkibaza nti nimba ari kugira ngo agumane iteka, ubwo nivyo bavyiza kumbure n'iki cy'umunsi wa patriotisme kigiye umunsi wo kwikukira, parce que aba barabaye intwari bose muri uwo munsi wo kwikukira bagiye baribukwa, surtout que mbona ari naho bakunda no gutanga ibyo bidari ku bantu baba bari distance n'abandi. Ngibaza nikumbure byo beaucoup plus bénéfique gusumba. Ntawodeha ko nyine cyubahiro Petero Nkurunziza atakoze ibikora inka mu iki gihugu cy'u Burundi, ko yarabogoye Burundi bugeze ahageramiwe. Rero nashaka kubaza, hari uburusho bwinshi yari yemerewe, mbega ko yitavye Imana burya burusho umuryango uzobandanya uburoswa? Kuko baturinze twemera ko aronka agateka nk'aka mu gihugu, nuko nibaza ko n'umuryango wiwe ako gateka wo kagumana. Nashaka rero kubaza ko burya burusho bwose umuryango wiwe uzoguma uburonswa. Umushikiranganje w'ubutungane yahavuye yishura abashinga amateka, naho rero hari bimwe atabishuye. Aha twovuga nka bimwe muri ubwo burusho habajijwe ko umuryango w'umuhisi nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza ari wo uzoca ubironswa. Nibazo nyamukuru jewe nashyize muri cadre imwe, ni bibazo nka bibiri. Ni kibazo kijanye na fondation cyangwa association, ni kibazo kijanye na guide. Ibindi byagiye ari bibazo cyangwa intererano zigenda zirambika ivyo bintu bibiri, ariko navyo nyine aho mbona ko hagiye haraba akantu gahaze ndaza kugira ico ngenda bivuga. Rero nkuko nari nabashikirije abo muri komisiyo, nyakubahwa umushinga amateka wa mbere yabajije ku kintu kijanye n'ikibazo kigira gatanu, ati iki kibazo kigira gatanu naho cishuwe uku, twebwe turabona hoba ikigo, turabona yuko hoba amabarabara yitirirwa nyakwigendera, turabona yuko hokorwa ibintu bishoboka rwose ku buryo bw'uko ibyo bintu byotubera icibutso, ibyo bintu byotuma twibuka uyu muntu. Muri komisiyo nari nababwiye nti turavye inyishu yo kuri question ya gatanu, ni inyishu nari nababwiye ko umuntu agerageza akayambika naho ishobora kuba yishuwe uku, kuko uravye ibintu bijanye bivana na circonstance ishobora kuba yarishuwemwo canke ingene vyari bimeze, ariko uravye itegeko rishiraho fondation birafise ingene bishigwaho, association zirafise ingene zishigwaho, ibigo byose birafise ingene bishigwaho. Nta kuntu twoca tuvuga tuti uyu canke uriya canke bariya. Umuntu wese yumva afise iyo initiative cyangwa ishirahamwe rifise iyo initiative cyangwa abantu bagiye hamwe bafise iyo initiative,
bivanye n'itegeko ryo nyene ubwaryo ingene ryubatse bivanye n'ingene ivyo bintu bigenda bitegekanywa nta kibuza kw'ico kintu kihaje. Je nkibaza yuko rero ata muti wishibere, nibaza yuko ibi bizokwigwa, bimaze kwigwa, igihugu kimaze kubibona, leta imaze kubibona, imaze kumva ishaka ry'abene igihugu, kuko ibintu vyinshi biva mu ishaka ry'abene igihugu nk'uko namwebwe ngaha muserukira bene igihugu. Ibintu vyinshi rero nk'uko mubona amategeko agenda aragendaho bivana n'ishaka ry'abene igihugu. Mbega abene igihugu muri uno mwanya bashaka iki? Muri uno mwanya icokorwa kugira ngo abene igihugu bumve ko borohewe coba igiki? Hama ku kijanye na guide nayo mo guide novuga nti leader sinzi abantu bose bafize terme usanga ico kintu kigenda kirakoreshwa, ariko twokwibukanya neza yuko iki kidari nyakwigendera nyene icubahiro Pierre NKURUNZIZA ni kidari yaronkejwe de son vivant, ni kidari yaronkejwe akiriho bivanye n'ibikorwa yari karakora, kuko umuntu ntibapfa kwaduka ngo naka ngo bamugenyuku. Hariho abavuze bati kumbure ni kubera batabona ikindi kintu bomuha amaze gutwarura n'iki. Oya, abantu bose ama intervention yagiye araba hirya no hino, nibaza ko mwagerageje mukumva n'umwene gihugu n'umwana hariya mu misozi ku mutumba ugiye ukamubaza uti wobuzi Pierre NKURUNZIZA, aramuzi kuko avuga ati yagize iki niki kw'ishure runaka, yagize iki niki kw'ivuriro runaka. Rero je novuga yuko ni kidari, sukuvuga naho nuhu yari kuba kihari, cari kidari camwomekereyeko, cari kidari bamushize kubivanye n'ivyo bikorwa yagiye ararangurira igihugu, n'ivyo bikorwa ryari n'ishimwe bari bamuhaye. Ni kidari c'imboneza, yaronse ikidari c'imboneza, n'imboneza mu gukunda, mu gukundisha. Ivyo bintu ntivyapfanye nawe, yarabidusigiye, yarabituraze. Nico gituma mvuga nti iyi terme ukwiri nuko imeze. Hariho abavuze ngo mbega nico gituma navuze nti byinshi ntibyagenda birambika canke birondera ko iki kintu cokumvikana neza kurusha, ngo iyi ntuze ntitwoyihindura basi tukavuga ko ari nka eho naho uko mubizi mugiye kurondera definition murabona naco nyene nico kivuga. Nibaza yuko kandi no kugira yitwero navyo nyene no kwita ko ari nka processus. Burya umuntu kugira bamwita oneho ni kintu cigwa, si kintu umuntu acava ngaho ubwo nyene avuze ngo ndize ngo iki kintu ngo ubunyene ngo giciye kigenda. Benshi bari bafise ivyo vyiyumviro. Hama hariho umushinga amateka nawe nyene Perate nyakubahwa yavuze ati ngo nobakorera tableau kuva ibintu vyagiye birakorwa ari vyiza kuva kuri ntare rugamba cyangwa n'imbere yiwe ndetse gushika aho turiko turavuga bijanye n'iri tegeko kuri Pierre NKURUNZIZA. Sinzi ingene vyogenda kuko urumva ivyo bintu navyo nyene bisaba ama recherche, uretse ko kuri iki kibazo dufise uno munsi nibaza yuko tari kibazo bijanye, si kibazo bijanye kuko numvise uri kuragira analyse burya naco nyene iki kibazo yabajije gender interprète d'une autre manière. Nibaza yuko rumva yashobora kuba yaravuze ati none ntare rugamba ntavyo yakoze, wamukurikiye nyamba yari mwezi gisabo, nyamba yari mwambutsa, nyamba yari inde, rumva ni bigaruka kuri iki kidari nyene, bigaruka kuri iki kidari canke ati buyoya canke bagaza canke nde. Urumva nabaje imbere ya ntuze ya Pierre NKURUNZIZA ni kibazo kibajije d'une autre manière. Hama rero je nkavuga nti ni kimwe nashikiriza ati ibintu biranga umuntu n'abantu bakabibona
buryo uno munsi ndashobora gukora ikintu bakavuga bati ujya muntu ujya mushinga amateka akora neza ujya mushikiranganje akora neza ati naho twakagendeye nyene iteka abatwaye inama nshinga amateka bakora neza gute ugasanga uwo munsi jewe uno munsi uba wicaye kuri iyo ntebe umunsi nyene iteka bayicaye kuri iyo ntebe hariho ibintu d'exceptionnel umuntu akoze. Abanyakuba bashinga amateka bemeje integuro y'itegeko 87 kuvuga ibice 76 ibice 9 kw'ijana 76.9%. Abatayemeje Abanyakuba bashinga amateka 26 kuvuga 23,1%. Abataco bayivuze ko nta n'umwe. Murakoze nyene iteka. Integuro y'ibwirizwa tuyitoye ku bashinga amateka 87 kujana 13 bari bahari, tukaba tuyatoye ku bice 76 n'ibice 9 kw'ijana.